Turi ku munsi wa gatandatu kw'itariki ya 10/8/2024 tugiye kugaruka ku rupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Hari amabanga menshi duhejeje kuronka ndetse namwe turagira ngo muyamenye kuvyerekeye urwo rupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Haraheze imyaka ishika kuri 4 n'amezi ashika 2 Perezida Nkurunziza yitavye Imana. Yapfuye kw'igenekerezo rya 10 kwezi kwa gatandatu 2020 hafi saa 10 z'umuhingamo. Niho rero n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yasomye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yarayapfuye mu bitaro Hôpital Cinquantenaire. Natwe turashoboye n'ibitaro vyo mu ntara ya Karusi. Kijanye n'icishe umukuru w'igihugu Prosper Ntahorwamiye yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 kwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka wa 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza, aranaganiriza n'abantu. Hanyuma kuwa mbere umutima ca urahagarara giturumbuka. Yaravuze ko n'abaganga bagerageje ubuhinga bwose umutima usubira gutera ariko biranka. Itangazo rya leta ryagumijeho ibibazo vyinshi ku Barundi. Perezida Nkurunziza yaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara. None wa Perezida Nkurunziza ahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yari akiri muto ku myaka 55, yari n'umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Ku rupfu giturumbuka rwoba rwaraje gute? Mu mwanya muto mu butegetsi yarakwiragije igihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu bari bamwegereye cane cane, harimwo chef adjoint du protocole d'etat, chef de l'intendance du président. Ivyo bihuha rero vyahagaze kubera umupfasoni mukuru w'igihugu bwiwe yasavye ko boreka kwambika ibara abizigirwa wa Perezida Nkurunziza. Yavuze ko abo bariko barabesherwa haribo nyabuna bamuryamyeko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rero rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru vya Kenya rero vyanamenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje babasanze bafise coronavirus canke COVID-19. Ivyo rero vyatumye benshi bibaza ko na Perezida Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe rero leta y'u Burundi yavugaga ikirere c'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza akaba yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye Burundi coronavirus. None vyoba vyaragenze gute? Hari intahe y'umugenzi wa Perezida Pierre Nkurunziza tuza kugaruka ko turaza kubabwizaho, kandi n'intahe vyashikirijwe n'umuganga w'i Karusi kuko avuga ko ibipimo vyerekana ko yarafise coronavirus ku rugero runini, ariko ngo baraboye n'ikindi kintu batatahuye ico arico. Turaza kandi kubagezaho ivyatangajwe na Pacifique Ntininahazwe bavuga ko Nkurunziza yapfuye, ndetse n'amatangazo yagiye aranyuranyuranamwo n'intahere umwe mu nzego zijejwe umutekano ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, kuko ngo rufise ibinyegezwa vyinshi. General Niyombare yagize ico ashikiriza, Bob Rugurika nawe agira ico ashikiriza. Hari n'intahe y'umufumero wa Ntwari Nikazohera, ndetse n'ibyagarutse mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Tunaheretse kandi kwibaza ati ninde yoba yungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ivyo vyose rero harimwo ivyashikirijwe Pacifique Ntininahazwe hamwe na Bob Rugurika tuza kugarukaho muri aya makuru, ntuze kubicikwa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke kubisangiza abagenzi kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi nimbonesha kure ya Hejuru TV, turabahaye kaze. Kadutangure iyi nkuru ku buryo bw'idonido tubibutsa ko Perezida Nkurunziza yapfuye nyuma y'imisi 19 umusubirizi wiwe Evariste Ndayishimiye yarasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora Perezida Nkurunziza yari yatoye itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme canke imboneza yamaho. Iryo tegeko ryamuye icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mw'ibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye vy'igihugu yogumye abazwa imbere yuko bifatwamwo ingingo. Muri ivyo rero harimo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza yari yategetse Evariste Ndayishimiye abantu ategerezwa kugenda mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cane na Nkurunziza. Reka dutangurire rero ku ntahe yatanzwe n'umuganga w'i Karusi. Yavuze ko ibipimo vyerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko rero ngo baraboye n'ikindi kintu batatahuye ico arico. Pacifique Ntininahazwe rero avuga ko yaganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umwe n'umugenzi wahamagawe
Tabara Nkurunziza ahejeje gucikana, umuganga yaganiriye na Pacifique Ninahazwe nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca Kore, aho yagize ati jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus, jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca Kore ariko gifise uburyo bukwiye, umaze kuremba wagira ikibazo co guhema bakakwambika ico uhemeramo bita respirateur, carazira kwambara respirateur, yo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika nkaja koga ata nkomanzi, umaze kwambara respirateur iwacu umerewe neza mu mubiri kamengo wateze ugatangura kwandikira abantu kuri telefone, ndavye ko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze numva bihuye cane n'ivyabaye kuri bari bagwaye coronavirus. Uwo muganga rero bandanije abwira Pacifique Ninahazwe ko Nkurunziza nawe yari yambaye ikimufasha guhema, ngo ari nayo mpamvu ku munsi w'Imana kw'itariki 7 kwezi kwa gatandatu muri 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha n'abantu, ariko nk'uko muganga avuga ko yavyumvise ico bamwambitse cari gifise akagozi kagufi gato cane yashobora kwiyunguruza acambaye. Aho ku wa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, acarambura kimwe kimufasha guhema agenda mu cumba carimwo toilette, abamucunga rero bari hanze imbere y'icumba agwariyemwo bagiye bumva urwamo ngo bwiye. Umukuru w'igihugu rero yari aguye hasi. Uko bimeze wiyambaye kiriya cuma kigufasha guhema mu minota idashika n'3 oxygene iraguheramwo yose, izi rero uca ucikana ahubwo nyene, niyo mpamvu yaguye bwarumye. Bamucunga rero ngo barashoboye no kwinjira barashika aho yaguye, yari amaze gucikana. Minisitiri Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko ngo kari kabaye niho rero batuma ko vyihuse umuganga umuhinga Bujumbura banamuha indege kajugujugu imujana i Karusi. Ashitse abonye ko Nkurunziza ameze nk'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema yarumiwe, niko kubwira Tade Ndikumana ati Shikiranganje ko wewe uri umuganga ntubona ko umuntu yacikanye kera mushaka umuvunagura imbavu ngo muriko muramufasha. Aro niko hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Uwo muganga rero akagira ati jewe ndemeza ko yishwe na coronavirus ibindi sivyo. Uwundi Pacifique Ninahazwe rero yaganiriye nawe n'umwe mu bahinga bakora mu vyo gupima ingwara ku bitaro vy'i Karusi, aho yamubwiye agira ati twebwe baraduhishije umurwayi wari we, ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro, twarabona abajejwe umutekano benshi, vyari ibintu bidasanzwe, ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru ntitwashoboye no kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzaniye ibipimo vy'uwo murwayi ngo tubisuzume, kuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimwo ikindi kintu tutazi kugeza ubu, twigeze tumenya ico kintu kindi cari muri ayo maraso. Ikindi rero cadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko vyo ntaco tubiziko kuko ngo sinakibonye jewe. Ko rero uwo muhinga mu vyo gupima indwara yoba yarashikirije. Hari intahe rero Pacifique Ninahazwe yavuga ko yahawe n'umugenzi wa Nkurunziza, aho umugenzi wa Nkurunziza yamubwiye ati Nkurunziza yaransezeye. Umwe mu banyepolitiki rero bakomeye bari begereye cyane umukuru w'igihugu yabwiye Pacifique Ninahazwe ati ku munsi wa mbere w'ingerekerezo ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yarantumye ko naramwitavye ncitse, ariko nicantangaje ntiyanguye mu nda nk'uko yahora abikora no mu bwica rero yagiye kure yanje buke buke sinamukozeko. Yambwiye amajambo atangaje cane, yambwiye ko ampamagaye kugira ngo anshimire ivyo namufashije, yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira ko igihe kinini, sanzwe Perezida Nkurunziza rero yarasigaje n'amezi hafi 3 yo kurongora igihugu, ngo sinumva impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara ivyo kunsezera vyo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Kuri yabivuze rero niko vyagenze, ntitwigeze dusubira kubonana. Umuntu kimwe gusa yarapfuye, iyo ndavyumviye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Niko rero umugenzi wa Nkurunziza yoba yarabwiye Pacifique Ninahazwe. Hari intahe rero y'umwe mu nzego zijejwe umutekano Pacifique Ninahazwe nawe ashira habona akagira ati urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyagizwa bikomeye,
hariho abari bajejwe umutekano wiwe cazira ko habura n'umwe muri abo baba bari hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yoba ari mu Burundi. Abo ni nka Colonel Ndundi yari ajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu, hari na Major Noel Banyeza ko yari ajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Icatangaje n'ingene ryaho wa gatandatu ari ku itariki ya gatandatu ku kwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yari i Ngozi, bose bakaba bari i Bujumbura. Hari inyifato rero bagize zitangaje uwo munsi, rero yahaye Pacifique Nazwa yagize ati sinifuza ko zobivuga ubu vuba, ariko ni vyiza ko bimenya nimba rero hazobaho n'amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza zoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera uko bigenjeje hagati y'amaganekezo ya 6 n'umunani Ruheshi 2020. Vyaraboneka ko bari bamuhevye kandi ko hari ikintu bari bazi kiza kuba. Bw'imvo z'umutekano batanze inkuru, hari ivyo ngo ntashimye kwandika hano, tuzobaho igihe ciza co kubivuga, ko Pacifique Nahazwe yashikirije. General Niyombare ati twebwe twari twifurije Nkurunziza ko ava ku butegetsi akaruhuka afise icohero, abandi bo bamwishije ko bamutegurira urupfu. Ayo majambo rero yaganiriye na General Niyombare niko Pacifique Nahazwe atangaza. General Godefroid Niyombare rero ngo yemeze ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi we, kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene, aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kinakanakwegera Perezida Nkurunziza. Niyombare ngo yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhira kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cane. Avuga ko urwo rukundo ari rwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, General Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu misi 2 gusa. Kuva rero yagiye imbere yo gutembagaza Perezida Nkurunziza kwa 15 kwa gatanu 2015. General Niyombare akaba yavuga ko yabikoze mu buryo bwa nyuma, yarasigaranye bwo gukingira Burundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Petero Nkurunziza. Aho yagize ati twe twifuza ko avaho hakabaho amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwazorongoye Burundi. Byakurikiye mwarabibonye, abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? None barya abajenero bose sibo bari bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyo 2014? Barya bose ntabwo bari bashigikiye ko abandanya ikiringo ca gatatu, ariko bahisemo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye rero yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise yemeza ko icambere General Niyombare yabwiye intumwa z'abo bajenerali bagiye kumuraba ko habaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Ati ndabona mwarakoze ibyatunaniye, 2 mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Amajambo ya General Niyombare asa nayo Gaston Sindimwe ari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza yarayatangaje mu kiganiro yahaye Mukubito TV. Gaston Sindimwe yemeza ko ikibazo ca 2015 cari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'abasendefd bari buzuye inyota yo gukora Nkurunziza, Turufe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Gaston Sindimwe nawe nyene yibukije ko iryo kete ry'abajenero ba CNDD-FDD ryo muri Munyonyo 2014, ariko Sindimwe ntavuga icije Perezida Nkurunziza. We avuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye mu nyuma kubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Burugurika rewe aba atangaza ko Nkurunziza yishwe n'isumu yahawe n'abamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga kuko umuyobozi wa RP yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo mwaka uheze ya 2023. Bob Rugurika rero yaremeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu, yaravuze ko afise ivyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyayendeshanyije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ryo rivugwa mwiherero w'urubanza rwa General Bunyoni hageze kuranisha General Alain Guillaume Bunyoni caje kugerageza kuganagura Perezida Ndayishimiye yakoresheje amangete. Kugeza ubu rero nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza Bob Rugurika. Hari n'inaha y'umupfume nikazohera ngo ko hari ibanga rikomeye riri mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, na cane mu gihe aburanwa mu mwiherero uherutse. General Bunyoni rero yaranasavye kuburana ku mugaragaro kugira abarundi bose bamenye ukuri, ariko sentare yaravyanse. Pacifique Nahazwe rero avuga ko ngo yivuganiye n'ofisi ibanga
Uyu mupfumu kandi ngo yari amaze no kuvyandika kenshi ngo ntakekeranya ko bimwe mu vyo yari afise na sentare itabihawe. Bunyoni rero yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Nikazohera batazira Muhuzi kugira ngo yice Perezida Ndayishimiye yakoresheje uburozi, ariko sentare rero ntiyemera gushira habona kugena umupfumu wo muri komine Butaganzwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira habona imigenderanire yoba iriho hagati Emmanuel Nikazohera na Perezida Ndayishimiye. Sentare rero ntiyemera gushira habona impamvu General Bunyoni yemeye ko Emmanuel Nikazohera afise ubushobozi bwo gushigikira Perezida Ndayishimiye. Amakuru rero dufise yemeza ko Emmanuel Nikazohera yemera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza akoreshejwe uburozi, nabo nyene yemeza ko ubwo burozi yarakoresheje bwavuye Tanzania. Ubupfumu Emmanuel Nikazohera ryoba yaribesheye kugira ngo hafatwe Bunyoni ntaco bizwiko neza. Ninde yoba yarukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Ico ni ikibazo cama kibazwa mu matoza y'ivyaha bikomeye. Se nimba Nkurunziza yarishwe ninde yoshobora kubironkamwo inyungu? Hari imirwi myinshi yari yanka Perezida Nkurunziza, haba mu bo bahoze bagendera muri CNDD-FDD, haba no mu bamugwanya. Bose rero bari gushobora kwifuza ko apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bw'igihugu busa n'ubuheze. Yapfuye hamaze no gutorwa umusubirizi we. Birashoboka ko n'abamugwanya atari ba mbere bari bagikeneye ko apfa. Uyo musubirizi wa Nkurunziza ntiyari yorohewe na gatoya, kuko Perezida Nkurunziza yasa n'ubugiye atagiye. Imboneza yamaho Perezida Nkurunziza yari afise ububasha ata wundi mu bahoze batwara Uburundi yigeze agira. Mu kwezi kw'indwi ho yahawe ububasha bwo gushikiriza ijambo Abarundi bose nyuma y'irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza ukwikukira. Hari ibisata Perezida Nkurunziza rero yagumye abazwa mbere yuko rero hafatwa ingingo z'ivyerekeye, naho ni nko mu gisata co gucukura ubutare. Bimeze gutyo mu gihe rero mu ngingo za mbere Perezida Ndayishimiye yashitse afata habayemwo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare Perezida Nkurunziza yari yarasinye. Nk'iyi ni ingingo itari gusohoka, imboneza yamaho ikiriho. Reka rero duhereze ngaho mu vyo twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tubagezaho kuri Imbonesha kure Hejuru TV. Imana ibahezagire.